ugushinga microfinance agricole ikibonobono mark udandazwa imbuto z'amavuta y'ikibonobono isabuni afata amavuta y'ikibonobono asaba amavuta aribwa mugabo afise nguvu nyinshi bamenye bahanze bo barabizi abahanze bo barabizi mugabo natwe turabizi umuntu wese atunga imodoka arabizi yuko amavuta y'imoteri bayakora mu kibonobono hari imodoka itagenda ata amavuta arimo uba kwanza ko ari ivyunguka c'est-à-dire numva yuko ushoboye kuja muri koperative yabo ukende kuvuga ati nkeneye kumugwa d'abord ikibonobono kugira ukirime bisaba uri muri koperative yabo ko no bafise imbuto no bagwe bazi n'isoko bazi nakamaro kacu ifo yuko habaho nibindi n'ayandi mashira hamwe nibindi bitegwa sivyo ni juste muri question kugira wana bwa kibaza amadevise abandi kumva ne bajya kwata amadevise babura kumbe birirwa baje kwica abantu muri Kongo kugira baronke amadevise ngabo twebwe na turime ku exporter ama turonge ni tout dépendre mu gusesa amaraso y'abantu umva ko bari ibintu babiryoje ukumva ngo bashora ngo amakorta gusuba basora amakorta atani garama imwe isi yabifise twebwe nk'abarundi iyi nibayifate nka opportunity sivyo akani bagafate nka karyo ku Burundi ko tugiye kongera kuronka iyindi produit made in Burundi yakorewe mu Burundi igiye kongera gutrendinga kuri international market. Yes. Kandi ari produit y'igiciro. Zo miliyari zine kuja kuziziganya mu banke y'abandi bantu. Nico twanse ahubwo twozishira mu banke yiwacu. Akaba ari mwebwe nyene azanira umusaruro. Akabe twebwe nyene turi muri iyi kibonobono oil. Abari twebwe nyene tuje twongera twishirireho banke kugira ngo ihana ahantu hajya amafaranga transaction rizohora ribera muri microfinance yiwacu za ente mwara mwukira yandi mabanki koja kungukira yandi mabanki ciza zirazi cyangwa yandi ma microfinance azohore aza iwacu. Hari ibintu mbwira abantu bakibaza yuko ari blague nuko ntaronka umwanya ngo abantu boshinga intaha ya ngenda abwira abantu ibisuburozi ni ibintu naturel kandi abamesha afite na cooperative nako ndasoma je yavuye bandonde abarambwira ngo bafite cooperative nako ndasoma ngaha kano gatabo bampaye ibyo bakora uburimi bw'igitego cy'ikibonobono kuzigaya no kuguranana ugushinga microfinance agricole ikibonobono mark udandazwa imbuto z'amavuta y'ikibonobono isabuni afata amavuta y'ikibonobono asaba amavuta aribwa mugabo afise nguvu nyinshi bamenye abahanze bo barabizi abahanze bo barabizi mugabo natwe turabizi umuntu wese atunga imodoka arabizi yuko amavuta y'imoteri bayakora mu kibonobono hari imodoka itagenda ata amavuta arimo uba kwanza ko ari ivyunguka c'est-à-dire numva yuko ushoboye kuja muri koperative yabo ukende kuvuga ati nkeneye kumugwa d'abord ikibonobono kugira ukirime bisaba uri muri koperative yabo ko no bafise imbuto no bagwe kandi bazi n'isoko bazi nakamaro kacu rero ngandabona yuko mu kwinjira uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono buri bita cy'ikibonobono bukogwa n'abahurikiye muri koperative ya kibonobono oil gusa kugira ngo wemererwe kuba muri koperative usabwa kugura umutahe umwe n'amafaranga 6,000 amahera menshi canke arenga de kwemera kuzoziganya amafaranga atari munsi y'4,000 buri kwezi no kugura gatabo kuri 2000 menya neza ubaye umunywanyi wese aremerewe kurima ikibonobono ku mbuto aguriye muri koperative ikiro kigwa 15,000 umva ikiro c'imbuto z'ikibonobono 15,000 yonyine wafite urumva ni muri systeme yo kugwiza juste ibitegwa njabuka amazi ufite twazi ko twakuze tuzi yuko ibitegwa njabuka amazi ari
icayi, ikawa n'ipampa. Mugabo ni vyinshi. Mbo hariho rero bya bitego usanga ari nkenerwa cyane. Surtout rero nk'ibi rero umva harura nk'imiduga iri kwisi ngene ngana. Amantu zarakenera amavuta imoteri sivyo. Uve kuri ivyo ucuja ku mabuji. Buji arakenerwa ni menshi. N'ibindi rero imishatsi ama produits cosmetiques babagiramwo. Urumva rero yuko ifo yuko habaho n'ibindi n'ayandi mashira hamwe n'ibindi bitegwa sivyo. Ni juste muri question kugira wana bwa kibaza amadevise abandi ukumva ne bajya kwata amadevise babura kumbe birirwa bajya kwica abantu muri Kongo kugira barone amadevise. Ngabo twebwe na turime ku exporter ama turangene ni tout dépendre mu kusesa amaraso y'abantu. Umva ko bare ibintu babiryoje ukumva ngo bashora ngo amakorta gusoma basora amakorta atani garama imwe isi yabifise avec 15000 15 rongi imbuto zikibona bono gacutera ama hegitari abari nyinshi gushinga microfinance agricole kibono mac kubera ko abarinyi b'ikibono ari benshi kandi bakaba bazokora n'ibindi bikorwa kibono yaratanguye umugambi wo gushinga microfinance ishigikira burimyi muri rusangi atari bwa kibono gusa kugira ngo ubu umunyamutaye muri mac utanga 250,000 kongera ku 200 y'igipapuro ndangamunywanya. Menya neza microfinance yugururiwe abantu bose kandi zo akazi abasanzwe bafise imitahe muri yo canke muri kibono oil. Ufise icyabaza yo kwakura kuri 69 majana 188 majana 11 69 428 411 76 majana 781 majana 635 76 781 665 na 79 448 79 448 79 kane kane ubusa 814 Jean abantu bokeneye ibyo babaza benshi nibo bibaza muri kibono barafise byinshi bababwira kuziga no kugurana kibono oil afise igisata kuziganya no kugurana. Urabona ibi Jean urana nk'iyi projet ndiko ndayibona cyambona nk'ijya BCAB yaziranotse ya banke y'uburimi mbigira guhana ingurane mu by'uburimi niki mugabo numva yuko bano bantu baje bazanye no mugambi bagacashya bana microfinance niki tubwibone ko ikintu ari ikintu kinini ejo abantu bazori imibibono babonye kare cyangwa ndafise aburo nari kandi kibono iza cyacu no kubera kibana n'ibindi bitego ico ciza. Ubu ndi kumwe na CEO w'ikibono tugomba tuyage kumbere atubwire bishasha adufitiye mu kibono oil. Murabizi yuko atwamanira bishasha mugumane natwe rero reka ndabaramutse cyane CEO nongera ndabaye ikaze kuri Yagate TV. Murakoze cyane bana Mario ndakuramukije ndaramukije nawe ko baradukurikirana. Nkuko nari mpejero kubwira abakunzi bacu yuko buri gihe tubonanye buri gihe dukoze ikiganiro nta kiganiro na kimwe cyamagisa n'ikindi kandi buri munsi utuzanira agakuru gashasha nakaye gakuru gashasha mudufitiye uyu munsi ku bakunzi b'ikibono oil. Murakoze inkuru nshasha ni yayindi nyene bana Mario mwe mwaraduherekeje kuva mu ntango tubereka tuvuga ivyo kurima tubereka imirima abadukurikirana barabibonye hanyuma ihangiro ni ryarinze nyene mukiza twarababwiye umunsi wa mbere muza kundaba twarababwiye ko dufise ihangiro ryo guhingura amavuta hanyuma kandi nivyo abantu babarindiriye kubona ati ntitwoshira amahera yacu mu bintu tutarabona ariko gishasha rero umunsi gihari ni kubamenyesha yuko guhingura amavuta ubwa mbere isoko y'ikibonobono yarabonetse hanyuma ico ni ikintu ca mbere twarababwiye ati tuzorima kugira ngo dushore canke duhingure. Ikintu rero twabanje gushira imbere y'ikindi ko guhingura byo bisaba ubuhinga bwinshi n'uburyo bwinshi twabanje kwirukira ikijanye n'isoko. Isoko rero yo kugura cyangwa gushoramo ivyo twarimye
yarabonetse. Hanyuma hari hasigaye rero yuko dushobora kugira gute, yuko dushobora guhingura. Guhingura navyo nyene twarabitanguye. Hanyuma rero gishasha Jemfise ngomba kubwira abantu bariko baradukurikirana nabereke impamvu bakwiye kuza turime ikibonobono. Ndabibabwira mu biharuro bumve yuko ari projet vy'ukuri canke ari umugambi bakwiye kwitabira ari benshi. Bwana Mario narababwiye muri iyo misi yuko urimye ikibonobono ihegitari vyose na vyose wayirimye ishobora gutwara amafaranga agera ku miliyoni 3. Aho ni mu gihe wayirimye ku gatwe kawe canke mu gihe wayirimye nka koperative. Twebwe rero ngaha twaravuze yuko twebwe turimira hamwe. Turavye rero hegitari tuyirimye kuyitegura tukayitabira tugatiramo ico kibonobono, twabonye neza yuko dushobora kuronkamwo dushobora gukoresha miliyoni 3. Inyuma y'izo miliyoni 3 twitezemwo umwimbu ungana na toni 4 ku mwimbu wa mbere. Twarababwiye yuko ikibonobono ikiro cadushikiriye tuzokigura amafaranga ibihumbi 5 amafaranga y'amarundi. Urumva yuko mu gihe twaronse itoni 4 ni ibiro ibihumbi 4. Ugiye kugwiza uca usanga mu itoni ushoboye kuronkamwo miliyoni zingahe? Miliyoni 20. Wowe washoye miliyoni 3 urose miliyoni 20. Ni kuvuga ngo si miliyoni 17. Wimbuye rimwe. Kandi kigumaho uzongera wimbure kigumaho mu kiringo c'imyaka 5. Sivyo? Nibaza ko ngira ngo ndabiharuye neza. Baturabire muri calculatrice ufate ibihumbi 4. Yes. Ugwize n'ibihumbi 5 nibaza yuko ni miliyoni 20. Yego. Aho ni kuwarimye twebwe nka koperative. Hanyuma rero tukirimye twebwe izo toni 4 tuca tugenda tukazihingura. Ibiharuro bitwereka yuko mu biro 10 canke dufate mu itoni imwe turonkamwo ibiro 350 vy'amavuta. Bivuze yuko mu itoni 4 tuca tugwiza na 4 ngaho nibaza yuko turonka 1,400. Ibiro 1,400 ni kuvuga itoni n'ibiro 400 vy'amavuta. Amavuta rero gushika ubu turayahingura. Turafise ambalage ngaha aka kagopo. Aka kagopo kajamwo ama mililitiro 65. Aya mavuta mubona ngaha. Mililitiro 65 z'aya mavuta twebwe tuzidandaza ibihumbi 15. Ariko turavye mu gihe tudandaje ibihumbi 15 izi mililitiro 65 Bwana Mario nawe ariko baradukurikirana dusanga hafi kw'isi yose abariko baradandaza amavuta y'ikibonobono nka societe dusanga mu Burundi ariho azimbutse. Nkako mu bindi bihugu dufatiye bobo usanga bariko baradandaza imililitiro 30 gusa ku madolari 10 mililitiro 30. Mugiye kano ari mililitiro 65 mukagurisha 15. Tukagurisha 15. Umva ko nubwo tuba twashize kuri to ya berbe tuja gusanga ari nk'amadolari 5 canke 4 gusa. Mu gihe bobo mililitiro 30 gusa arizo badandaza amadolari 10. Kandi ibi ni ibintu ushobora kuja kuri internet ukabibona. Nibaje ko wandike organic castor oil canke huile de ricin urabe prix ayo ikugwako. Abari hariya mu bihugu vy'abarabo
barabe, abari muri Amerika barabe, abari muri Australia barabe, abari muri Canada barabe, abari muri Europe barabe. Hari umuntu uri ivyo bintu yabitahuye ko ari uko bimeze wanashima bibonye no kuri internet. Gusa ikibazo yagize niki? Mbega ako kantu aho gakopo akanyene mu Burundi tugurisha 15,000 nako hari hanze bagurisha $10. Nico kimwe karite ni zimwe bikorerwa hamwe. Ku mavuta. Ego aya mavuta. Meza naya. Bitandukaniye. Aya ni bio. Ni kuvuga ni naturel. Abadu telefona batubwira yuko ariya haba ari ibindi bintu bamaze kuvangamo. Byama produit chimique. Sinzi ko ari chimique, umva hamaze kujamo ikindi kintu. Ico kindi kintu naco nitwa tuzi carico. Ariko aya abatugurira batubwira ati ayo yiwanyu niyo meza. Kora baratugurira reka. Ayo yiwanyu niyo meza. Aho rero itandukaniro rihari ni iryuko aya ari bio. Namba gusa itandukaniro rihari ari nico kibazo n'ubu tugifise ni icupa. Bana twebwiye ni plastique. Mugabo kawaida amavuta mbere naya yatezwa gushirwa mu icupa rimeneka. Twebwe rero ngaje dusaba abakunzi bacu. Mu gihe boza bakagura imitahe nkuko tiko turabivuga, umva ko tuca tuva kuri uru rugero ko gutekera mu icupa rya plastique tugatekera mu icupa ryande ry'icuma. Hanyuma urana kano kantu ntigasa neza muri make ku buryo twohiganwa ku isoko mpuzamakungu. Numva n'ubwiza baraburaba. Ikindi kintu twebwe urana ngaha nta etikete turashirako. Ntiturashirako ibiranga voilà. Ivyo vyonyene. Ariko ivyo navyo tuko turabikora mu gihe abanywanyi bacu bo bandanya abantu batwitabira canke abadushigikiye bwa mbere bakabandanya bashiramo imitahe ni kuvuga aya mavuta tuca tuyagwiza tugaca twiga n'ingene tuyatekera. Aha rero ni mu gihe twebwe nubwo vyitwa ko tuyadandaza make mu biro 10 gusa canke dufate basi muri za toni 4 reka mugabo mvuge mu biro 10 twahemvye umukozi twaguze izo mbuto vyose twakuyemo ama dépenses twarishe n'utu tukopo tuca turonka inyungu y'ibihumbi 500 mu biro 10 hanyuma kuri ya hegitari rero ku mwimbu twakuye mu hegitari twakuyemo dépenses twabiguze ibyo byose nkuko nabivuze cha turonka miliyoni 200 mu gihe twahinguye. Aho rero urumva yuko miliyoni 200 dufise hegitari 10 ucugwiza na miliyoni 200. Rero ngaha mwagize neza kuza kandi Imana ibahezagire ko mwamamuza. Twebwe rero nk'abarundi iyi nibayifate nka opportunity. Sivyo? Akani bagafate nka karyo ku Burundi ko tugiye kongera kuronka iyindi produit made in Burundi yakorewe mu Burundi igiye kongera gutrendinga kuri international market. Kandi ari produit y'igiciro. Arafa pastori kumwe mwaravuze ibintu bijanye na maka. Microfinance ya maka abantu bazana nk'imitahe abandi nabo baguremwo imitahe mu kibonobono oil cooperative. Benshi rero bari baje ati ni gute ivyo bintu bishobora gukorana. Nico kibazo abantu benshi bafise kuvuga umuntu hajyashe ashobora gushyira nk'imitahe muri maka akongera akagura n'umutahe muri ikibonobono oil ya cooperative bikorana gute? Iyi kibonobono oil ni projet iri kwirarima ikibonobono ikongera ikagihingura ikacishora. No mugwi w'abantu benshi ngaha dukeneye abantu umuriyoni. Rero abantu umuriyoni twese tuziganya ku kwezi tuca tuziganya miliyaridi 4. Rero izo miliyaridi 4 kuja kuziziganya
mu banki y'abandi bantu nico twanse ahubwo twozishira mu banki y'iwacu akaba ari mwebwe nyene azanira umusaruro akaba ari twebwe nyene turi muri iyi kibonobono oil aba ari twebwe nyene duce twongera twishirireho banki kugira ngo ihana ahantu hajya amafaranga transaction rizohora ribera muri microfinance y'iwacu za ente mwahora mwungukira yandi mabanki twoja kungukira yandi mabanki canke yandi ma microfinance azohore aza iwacu rero uko bikorana nuko nyene iyi ni projet yoyo nubiri kwirakora dufise n'abantu benshi hari abantu bambonye ntangura ndi umwe gushika ubutwe turakoresha abakozi barenga 200 bafise amakontra ibimenyesha makuru tutabishizemo barenga 200 kandi bose bafise kontra zanditse kandi bose tubahemba neza gushika ubu nta kibazo je turagirana n'umukozi ngo twabuza amahera tumuhemba rero ari umuntu ngaho ariko arankurikira yoba afise mwene wabo atagira akazi naza n'umutahe ngaha muri kibonobono oil kugira ngo ejo mwene wabo azoshikirirwe aronka akazi none ivyo muryohera yumvise ko hariho umuntu yaronsa akazi hari abantu ngaha bafise amafaranga yicaye badafise ico ariko barayakoresha niba yatuzanire tugwize iyi produit kuko ejo muri Canada hari abantu bafise b'import ibintu babikuye muri Afrika bambwiye ati kora ibishoboka byose urondere emballage tutangure gutwara ayo mavuta kuyarangura tuyatwara ino urumva wewe uri kurankurikira urakenewe zana uwo mutahe kugira ngo aka gacupa tugahindure kumbure dutangure gushora muri Canada turonke amahera aje ameze neza no muri Australia niko bimeze rero ari abarundi bari hanze ni muryoherwe no kubona ko hariho abarundi murundi mwene wanyu David kibonobono yatanguje canke Imana yamugendeye akagira ikiciyumviro gihaye kiraha akazi abarundi bene wabo udushigikire mu gushiramo umutahe ngaha kugira ngo dukore binini abarundi bene wanyu babandanye kuronka akazi ariko kandi nawe turakwizeza 100% yuko uzoronka inyungu kuwo mutahe wawe ushitsemwo kuko nakubwiye nimba dushobora kuronka miliyoni 200 ku hegitari imwe mu gihe mugabo duhinguye wumva ejo nitwashira ingufu hamwe nk'abarundi tukarima hegitari 1000 ntiwumva yuko ibibazo bimwe tuzoba dushobora kuvyikemurira mu gihe tubona neza yuko ano mavuta kwisi yose bayakeneye aha ndiko ndavuga ku mavuta gusa sinavuze bimwe vy'ifumbire sinavuze n'ibindi vyinshi twoshobora guhingura rero gishasha ni ico nagomba ndereka abantu amahera dushobora kuronka twihinguriye tugurishije izi 15,000 ko nk'ubu naronse abantu bari iburaya bampuje n'abantu bashobora kutwongereza capacity y'ingene dushobora kubandanya duhingura kugira ngo turonke uburenganzira bwo gushora ku isoko ya buraya biba ko ngaho ni opportunity ku barundi rero wewe uri kurankurikira mwene wacu wahejeje amashure uri ngaho nta kazi ufise canke wewe urakora mugabo ku mushahara wawe uko wungana kose ukuye ko 12,000 ukazana ukayashiramo ngaha ntuzopfa n'abayanywa inzoga hariho abavyeyi birigo barasohokana abana ho kumugurira umutahe ngaha nako musohokana mukagandagura amahera ahubwo umugurira umutahe uzomutunga ibihe vyose nibiyige amugurira umutahe 6,000 nubwo mushira mu bitahe 2 canke 3 ntingana
na enkare y'inkoko aja kurya yasohotse. Yes. Iyi ni projet à long terme, ni projet ishobora gutunga umwana wawe ndetse n'umwuzukuru wawe. Twese rero twishira hamwe kugira duteze imbere igihugu cacu ciza cy'u Burundi. David, reka ndagushimire cyane. Nawe bwana Mario ndagushimiye. Uvuze amajambo meza. Iyi ni projet à long terme ishobora kugufasha wewe, umwana wawe, umwuzukuru wawe. Yes. Ico ni iki gushika hariya nambari ikimyira nambari iki. Aya rero niyo mahigwe abanyafrika twabuze. Abazungu bo barabikora. Urumva ugasanga umwana avutse asanga ibintu bimeze neza. Nivyo rero upfuza urakoze kubibabwira. Imana iguheze agiye. Ego, reka nagushimire nawe umuntu w'umuntu akurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.